Muhungu barabizi muhanda bivuga mu biganye natangwa kuvuga nimba nkunda binyereke tuba dutanguye gusambana nukuri hari abantu bambonye kubera ni muremure arehuka baca bambwira ngo wasambanye ukiri muto ni ikintu nzogendana naco n'umwana wanje arabibwirwa ngo ujya ni mama wawe ngo reka kutubesha ngo canke muravukana umva conséquences psychologiques burya n'umukobwa yavyaye biragora ko arongorwa je sindabija ngo murabizi ngene bimeze biragora ko abandi bagabo basubira guhatumbera iyo rembo baba mubona ukundi rero abavyeyi tuganiriza abana ntuze yabivuze ngo sinari bwigere bansaba bwari ubwa mbere bansabye ati ubona gute kubera hariho abantu banzi ko byanshikiye mugabo baravuga ati bikuvuye ko bitaguteye isoni nukuri twashima ko muri conference nawe uzosangiza abandi badamu n'abakira bigeme abarondo bacu byagushikiye kugira ngo bareke kuvyumva umenga biri kure babone uwo vyashikiye n'uwabiciyemo ni naco gihora kimpa inguvu cane zo kushikira abantumira hari habitwa Youth Impact Mission nkorana n'abayigeme muri Girl Sessions bakantumira n'ayandi mashure hagati mu gihugu maze gushika gusa mu Nyambuye nta handi ndaja sindaja ahantu henshi cane ariko ndanezerewe ko aba organisatrice b'iyi conference banyiyumviriye ko ati natwe ngo ubisangize kubera hazoba hariho n'abandi bo hanze bariko barabibona rero imbere yuko ntangura ndi Madame Dalila nimpagaritse nkuko babibabwiye narabaye muri diaspora inkuru yanje muza kumva nuko sinari ngaha nza kuvuga experience cyane y'ukubera n'uwo mwana namuvyaye namaze kurengana imbibe z'igihugu cacu kuko hari mu bihe by'ingwano igihugu cahitiyemo mugabo imbere yuko ntangura hariho ikintu Imana yanshize ku mutima mwumvise amasengesho y'uno munsi nagomba umukenyezi wese ari ngaha uri hanze y'igihugu urumva yikoreka avuga ati Mana ndagushimiye ko wandemye ndi umukenyezi tubisubiremo Mana ndagushimiye ko wandemye umukenyezi hama abarondo bacu nabo bakiri batoya ari bo nkunda kwigisha nabo baracafise urugendo rurerure muri uru rugendo rwo kwitwa abakenyezi kuko nabo niyo baje mugabo nabo nibavuga ati Mana ndagushimiye ko wandemye ndi umwana w'umukobwa babela n'abandi abamisi ndabasabye nisengesho rivuge none murakoze cyane murazi gituma natanguye kuri iri sengesho ntibyoroshe Imana yaturemye mu butandukane bamwe turi bagufi abandi turi barebare abandi turavyibushe abandi turonze bamwe turi inzobe abandi turirabura mugabo muri uko kose iyo wiyakiriye nk'umukenyezi kuri nosi niho ubuzima bwawe butangura kugira ico bita purpose nabivuze kubera je mvuka mu muryango mama yavyaye abakobwa gusa batandatu aranahukana kubera ico kintu ababanyi bakuze batubwira ngo rwa rugo ruba nk'abakobwa hari abatutazira izina twumva ku ruhande ngo turi bikere umva kugira igikere gitambikiza aho twiga kwari uko nyene twakuze turi muri stigma hamwe rimwe wiyumvira ati mbega kuba umukobwa n'icaha kubera ikigamana wandemye ndi umukobwa mugabo
nivyo nababwiye, iyo umaze kwitahura ukavuga ati okay ndi umukobwa mugabo Imana yarandemye inshira mu nda ya mama nkiri urusoro yari izi ko nzoba umukobwa n'amaparti intime yatari developa, reka rero ntangure kuvyemera. Mu rugendo twakoze rero dutanguye kuvyemera nabo tuvukana, niho twashoboye kubinezerererwa. Uwabitutuka mu babanyi canke abo bose bo muri famille ntaco vyatugiye, kuko murabizi ko muri societe y'u Burundi ivyo bintu biriho vyuko ushobora kubihobwa ukirukanwa ngo umuvyara abakobwa kandi atariwe uvyikorera. Imana niyirema, nico gituma navuze nti tubanze kwanza twiyafirme. Imana ndagushimiye. Umuntu azogutunga urutoki akubwira ati wa mukobwa umeze ukunuku nuku, mubwira ati uhindukire wirabe uvuti jewe ndabizi uku niko Imana yandemye, ndavyibushe, ndonze, ndirabura, nuko ako karagaciyemo. Yego mfise iminota miki. Urumva rero urwo rugendo, iyo histoire yanje jewe sinari maze imyaka myinshi mbonye ubutinyanka, nari mfise imyaka 15. Ndibuka mama ndungika muri lycée Bukeye kugira ni concentre ku vyigwa, ariko les vacances nkamanuka. Aho hari mu mwaka w'2001. Urumva hariho n'ingwana aho twaba mu makartier menshi, murazi ko hariho imishamirano. Ico gihe haraza umuhungu akuze je yaranduta nk'imyaka nka 10, atangura kundyosha mbonye kuri centre jeune Kamenge ndagakobwa kakiri gato. Urumva arambwira ati je nagukunze, mbere akanansanga ruguru anzaniye amafaranga bayita argent de poche, kagura utuntu twiza. Mugabo yaza ndabivuga, yaza nacyamvuga ngo ni muyomba wanje. Imagine ngene abakobwa je nikumbwira abakobwa nacyamvuga ngo ni muyomba wanje ko byarantera isoni. Si n'umuhungu tungana, biraboneka ko ari umugabo akuze. Hama rero kubera nyene ivyo vyuko ntigeze nganyira na mama n'umwigisha yashobora kudufatira umwanya tukavugana ivyo vya sexualité, ubutinyanka n'ibiki. Mugabo nukuri ivyo utize muri biologie biragusha, navyo wamenya. Hama rero nyene je nibaza, urumva umuhungu barabizi muhanda bivuga mu biganye, natangwa kuvuga nimba nkunda binyereke. Tuba dutanguye gusambana nukuri 1 2 3 sinikingira indamba ndayitwaye rero. Hama rero nuko mugabo vyashitse acambwira ati hariho abantu two turagenda Afrique du Sud, none urashaka tujane. Narabinyegeje muhira ntavyo bigeze bamenya gushika naho mfata urwo rugendo. Kumbe nindikira intoto mu majambo make nshitse hariya. Sije sinarinzi, nagumye ngwara nibaza ngo ngwaye malaria y'urugendo go twaciye hasi mu bihugu bitandukanye. Kumbe bava abasociale hariya mu bihugu byo hanze, abasociale bambwira ati genda wipimishe vyose. Baca basanga mfisinda. Erega baricaye kuri kayanje kuko nitwe mu mineur, n'urupapuro nari nahawe rwari rwaciye muri les avocats sans frontières, gwitwa ko banyakiriye mu gihugu ca Afrique du Sud nk'umu mineur akwije 16. Barambwira rero ati option rero ziri ngaha. Baricaye kuri kayanje barambwira ati soit hariho ico bita avortement, niko bayita abortion, ati yoyo ntiza kugorana, dusanze inda yawe ikiri ntoyi cyane. Hama ndavuga nti baca bambwira iyindi option nukuza umuvyare tugukurikirane, mugabo uzoca umutanga ko hari amakouple menshi. Docteur yabivuze amakouple menshi atari kararonka abana, turagusavye yuko wobura vyiyumvira ukavyakira mu mutima kumutanga avutse ubwo nyene, kugira ucubandanye ubuzima bwawe nk'umukobwa atigeze avyara, kuko niko uzoboneka waramutanze akivuka bamutwarira kwa muganga ntimunabonana. Hama iyindi option barambwira ati
mugabo uzoca ubuzima bwawe buzoca bwononekara, bishobora no kudasubira ku ishure, ni ukumuvyara ukamugumana. Hama kubera ari hariya ari societe ni patriarcale nkaho mu Burundi, mugabo umwana bateza kumuha izina ry'umuvyeyi uko biri kose, satabonetse bamuha irya nyina. Ego, hama rero uwo mwana ubu afise imyaka 20 y'amavuko. Umva ko nari na voyage 2001 nshikayo nca ndamuvyara rero muri 2002. Afise imyaka 20. Urumva nciye ku masonga ivyo naciyemo vyari vyinshi kubera nta muryango twari hafi, wari hafi yanje. Ca ndamuvyara par césarienne, ariko ndamubwira urya mudamu ibijya muhejeje kuvuga, naje naragwaye mugabo ngwara muri les uretres. Les uretres muga ntiyari fistule kuko ntayo siko barambaga aheza amezi 10. Hama nca ndabaga ntishaka gusubira ku ishure. Barambwira ati reka tugufashe, hariya hariho sinkini wacu uyuvyaye biragora kugira usubire ku ishure. Mbega mwarumvise abana 12 ku ishure rimwe ryitwa bayitande ya Reine Martyre. Bijya bintu birateye ikigongwe, naravyumvise nca ndibona. Rero mu bisanzwe nuko iyo mfise umwanya munini ndababwira ingene vyanyafekse ku ishure, mu kibano, abantu bantunga urutoki aho nciye ko urabona ndi gato gato, ngo rabakarya kana kavyaye akana. Urumva ubakuze naho hari abantu bambonye kubera ni muremure arehuko, baca bambwira ngo wasambanye ukiri muto. Ni ikintu nzogendana naco, n'umwana wanje arabibwirwa ngo urya ni mama wawe, ngo reka kutubesha ngo canke muravukana. Umva conséquences psychologiques n'izindi twese turazikorera. Rero ndahejeje mvuga nti abajene bakiri bato ntimuhendwe, muracafise umwanya. Cane cane hariho ordre ya nature. Nyimba warahawe kuja ukaregwa ukiri mu nzu ya mama wawe, ukaregwa ukaja ku ishure, ukaheza ukarondera akazi, ukarongogwa. Iyo ni ordre nziza twese twashaka ko abana bacu bakurikirana. Ariko iyo itaye gato, nukuri ndi muri bake bashoboye kugirirwa ubuntu bwo kugaruka nkasubira mu ishure, nkaheza nkaba ngarutse mu Burundi ndumuntu ashobora no gukora. Benshi murabizi ngene ubuzima bwabo bwononekara kagirire, ni bake bagaruka mu nzira. Hama kandi muri societe yino umuvyeyi arababara, mugabo ico no babwira jewe sinari ngaha, mugabo hariho mukuru wanje byari byashikiye. Mama yaramwirukanye, nawe yari kuri lycée Buhonga, mugabo ndibuka ko byaramwansi bigumbagumba vy'umuvyeyi, aramugarukana. Urumva nta muvyeyi yifuza yuko umwana wa 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 iyo myaka yose ashobora kuvyarira muhira. Benshi barifuza ko babona amadiplome bakakira inkwano. Burya n'umukobwa yavyaye biragora ko arongorwa. Je sindabija ngo murabizi ngene bimeze, biragora ko abandi bagabo basubira guhatumbera iyo rembo, baba bamubona ukundi. Rero abavyeyi tuganiriza abana, ntuze yabivuze Samantha, tubaganirize tudatinya, tubaganirize ivy'ubutinyanka, tubaganirize byose ngene bikingira, kuko abstinence naho tuvyikawusha. Je ndazi kuko biragoye mu myaka y'ubu y'amarezo sociaux n'ibiki iragoye. Muga tubaganirize hamwe bishikiye nawe. Sinvuze ngo ntiyoreka gushavura, birababaza. Mugabo warateguye umwana ukamuganiriza kare, bigaca binamushikira, uragerageza nyene ukavuga uti ndakwakiriye, reka ndakube hafi, uwo mwana ndagufashe kumurera, hama urabe nyene ko azovamwo ikintu ciza. Nukuri ndabashimiye ko bamwanyumvirije, madame la modératrice wongaha na Oriane hiyo muri Amerika, ndabashimiye. Kandi dufatane mu mugongo mu kibano, tureke kwagiriza urya muvyeyi ngo yareze nabi, kuko ntituba tuzi siwe yabe yabigizemo uruhara. Numvise ngo hari igihugu basigaye bafunga abavyeyi
iyo umukobwa wiwe atwaye inda kuri iyo myaka kenza seza mugabo dufatane mu nda nk'abavyeyi mu kibano aho turi twigishanye hama turabe ko aba barondo bacu bazomera nk'urya Miss. Ndaryoherwa iyo ndakubona uriko uraduserukira mu makungu rero murakoze cyane.